icyo nicyo kintu akisha abantu. Dramati n'umupeti yubaha, yaranyubashe, aranyubahiriza, afata nk'umu legend. Dramati n'umuntu yakunda indirimbo yanje Ikirato cyane. Ikirato cyane. Akiri muyinga. Yeah. Navyo tuzi mugabo icyo tomenya gusa DJ Paulin bajya bose baramuyoboka. Rero bako akwategwa amabuye nabiwe. Akategwa amabuye nabiwe. Bajya nabo nabiwe urumva niwe yatumye bava kuri Bantu Boy. Niwe yasenyuye Bantu Boy. Ninde yasenyuye Bantu Boy? DJ Paulin. Yasenyuye Bantu Boy arabiyegereza. Double J aravuga yuko Chameleone yamubwiye yuko yabijya Chameleone arafise ivyo yovuga na Paul afise ivyo yovuga none ufata vyande. Nka wewe ufata vyande. Jewe no hagati kumbe kugira bahuze iki kandi umwe yavuga ko nashizemo mutayi. Yes kunze wa Rock Steve baramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazz mu sambambe nyuma ya kamera ni Kibanomika bandanye baha amasanamu ameze neza cyane. Uno munsi turi kumwe na Bienfrima Boy umwe mu baririmbyi navuga yuko ari umwe mu bakozi ndakuramukije umeze neza. Ego kabisa. Uriwe gutumeze fresh sana. Meze fresh kandi fresh. Yeah. Frima Boy urumuririmbyi wa mbere navuga yuko wakunda gusora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Maga muri kino gihe tubona umenga kavuduko karabaye gakenya habaye iki? Merci kuko umuziki tugenda turiga. Donc ushaka gusora indirimbo cyane mugabo ubu twarize ko gusora indirimbo zikubitwa hose hanze y'igihugu mu mateleviziyo z'ibindi bihugu umuziki usohoke na promotion kwiye. Niyo mpamvu ubu turabipanga neza ibikorwa biriyo nari maze iminsi ndagira amakolabo. Uvuze amakolabo ufise amakolabo z'abandi? Mfise kolabo yo muri rindi twa Pizzo official. Donc twakoranye na Pizzo na OLG Oleg. Indirimbo Pizzo no muri rindi w'umurundi aba mu gihugu ca Amerika. Ndibaza yuko ibintu byose bigiye kugenda neza. Rero kolabo nakoze na Mami Lopez. Umuririmbyikazi mu gihugu cyo nga muri Congo. Ashoboye kabisa. Arono ndi umuririmbyi mu gihugu cya Tanzania. Twakoranye kolabo kandi afise izina cyo kumuvugira nga afise izina rikomeye cyane mu gihugu cya Dar es Salaam. Vuba mu gikoni bikorwa niyo mpamvu habaye pause gatoyi kuko ibikorwa mfise kubwiwanje ni byinshi n'amakolabo agiye gusohoka ni menshi. Mugabo meruka gusora indirimbo yitwa Ndi Fresh, indirimbo iri ku rubuga rwanje, indirimbo imwe yabavuze mu majambo menshi agiye atandukanye ngo piano wakoresheje itandukanye n'izindi. Yapo kuvuga ijya nakubise ni Afro Congo. Aro Afro Congo aro Afro music, aro piano zimeze neza. Igero nakoze Afro music. Bisigura rero ibikorwa umuntu afise ni byinshi. Amakolabo ahanyene mu gihugu cyacu nyene. Fise kolabo n'abandi baririmbyi ugwaruka meme bariko barirondera. Aro twakoranye indirimbo ya bien tarasohoka yitwa Kiss Baba. Aro nundi twakoranye kandi nibagiye muri Congo. Muri Congo fise kolabo zibiri. Muri Congo fise kolabo zibiri. Yeah, hondi twizadi B. Nibikoka byinshi. Ego. Kolabo kuri wewe. Uyiha agaciro kangana gute? Kolabo irafasha kuri jewe no kujya muri rimvye. Arinza ndondera abakeneye ikintu kuri jewe. Igihe je nagiye kurondera istanishe dukorana indirimbo Ikirato ari ikintu byanyungukiyemo kuko abantu bazi Frima Boy bazi iga ndirimbo Ikirato turi muri studio ndiko ndarimba ni wewe Kirato naronse kinkwiriye urumva donc ni indirimbo abantu bakunze twayise Ikirato. Imwe mu ndirimbo abantu benshi bagiye batandukanye bavuze ati filime yaragushikanye ku rwego rukomeye cyane ifise n'amaviews menshi asoma izindi ndirimbo zose ufise ku rubuga rwa YouTube. Niyo mpamvu ndakubwiye rero akamaro ka YouTube ka collabo sorry akamaro ka collabo même collabo arinza ndondera umuririmbyi ababonye ikintu muri je abakeneye fanatisme yanje nanje nayo bafise bake muga bajya bake naje dugize collab ndabungukiramo kuko no shaka kuronkamwo bangahe nka 30 40 50
baje kugira subscribe bisigura yuko collab irafasha yego muri kino gihe abajene nkawe no kutwa yuko muri gende bivanye no kungina waririmbye kera muri kino gihe abajene benshi bagiye batandukanye babaririmbye baragaragazwa yuko batunzwe n'umuziki akazi kabo ko muziki kandi n'amaklipe bakora yuko ari ku rwego atwara amafaranga menshi mwebwe kera byapfira kera kumve kugira tubone mufisa imiduga myiza nk'abo turabona muri no mesi. Merci. Kera sikuvuga ngo vyafiriya he umuziki wa kera warimo amahera gusumba uyu nabyo ushaka kwemera barazi ko kera abaririmbyi b'u Burundi bo baba mu Burayi roriro yabahe abo nabo babaye sivyo niko ndakubwira rero umuziki wa kera warimo amahera mwa kera twari tubura ikintu kitwa management abantu bakubaka nk'ubu bakakugira undi muntu ba Black G bari Black G digeze kuba ambassadeur wa smart amahera ni ushaka kuvuga ko atamahera hari mu muziki amahera yarahari yaba mu Bwongereza abandi baririmbyi bo barapambana amasho yari menshi harimo ibintu by'amagenge wa Najesh wa Kalipawa harimo abantu benshi bakora muziki bayoya icyo gihe hasohotse indirimbo ziba hit zaba fin generation 80 genda umugire cyabitumye sindimbe ndatazizi imwe mu ndirimbo yabaye hit none nizabaye amahera barakoze ama concert menshi cyane hari abakweshenji barakoze ni kuvuga rero umuziki w'ubu waje na new generation tugenda turahura ibintu biko biraba muri monde turimo management ziraje zirafasha abaririmbyi ziramubasa umuririmbyi ziramugiza undi muntu umuziki ziramugira isoko ivyo kera sio nivyabaho kera n'umujournaliste yarakubaka wewe na mafaranga gusaba akakuvuga kuri radio akakubita abahiti ejo uzomwibuka ubu naho ntibabikora bijya byakogwa bake ubu nasinzi Landry Mugisha Imani mwezagire Landry Mugisha yadugije ba Mukombozi ba Black G ba Native ubu Landry Mugisha no boss wa Kezanet umva yafashije benshi nushaka kumbwira yuko umujournaliste yoshobora yaradugije abaririmbyi bashika 10 ngaha mu Burundi bariho ni benshi naco nambubazi mugabe cyo nokubwira gusa uko vuga benshi suko je ndabibona uko abaririmbyi abajournaliste badugije abaririmbyi bakaba hit aro no bita fin generation 80 yazamuse na radio Bonesha FM ba Emerson ba Mukombozi urumvizo ugo rungano wasose na radio Filima Boy ukiri ngaho nyene urumwe mu baririmbye novuga yuko muri kino gihe abantu benshi baze yuko Dramati yoba yaraguhaye collab bivaye no kungera mu biganiro ukunda kumuvuga mbese benshi baravuga ati umutipe ngirani cawa uyu mutipe no umva nakubwira ico nico kintu akisha abantu Dramati n'umupeti yubaha yaranyubashe aranyubahiriza afata nk'umu legend Dramati n'umuntu yakunda indirimbo yanje ikirato cyane akiri muyinga igihe ya mbere yigeze kuba ayikunda kubi kandi arubaha meme umuntu nk'uyu afise umutima mwiza ushaka kubura kuvuga ivyiwe ushaka tuvuge ivy'umuntu vyiza yarafuye kako itobivuga kiriho kweko tuvuga umuntu ikiza yakoze cyangwa yakoze kandi Dramati arakora video iyo yakoze ni nziza naragize ko commentaire avuga ati respect none tubure kuvuga gushima umutegeza gushima none tuvuga ati yego Dramati yarigeze gufasha gusapotinga yarigeze gusapotinga ku bintu nashobora kuvuga nga yego mugabo kabuki tutavuga cyangwa yaguhaye amafaranga wateye igore ko ndabasari umukunda gutera inda cyane ivyo sinzi biracabaho umuririmbyi gutera indagara
iracabaho ubunya ngo muzika yamunanirwa cyane ngo iyo mugeze mu ikorosa bari kibazo ewe ya mwana ntoroshe wewe jazibema ubunya kweri ngo abari video kune bose abari ngo bakinogiye kweri ngo asha ngo birabagora cyane no umva nakubwira ibyo abaririmbyi bamafise imico nkiyo nibake kandi bajya nibo batukisha abandi mugabo umuririmbyi agifise indoto zo gutera umukobwa inda agaca yiruka niwe mufata bakamufunga abamaziki ntacyo bamazi hari akantu nashaka no kukubaza muri kino gihe turabona yuko hariko haraba imishamiraniro hagati ya Double J na DJ Pole umwe ngo subiriza indirimbo kuri YouTube uwundi nawe mu mpande ziwe ntashobora kugira iki bigashobora kuvyinjiramo navyo tuzi mugabo ico tomenya gusa DJ Pole bajya bose baramuyoboka rero bako akwategwa amabuye nabiwe akategwa amabuye nabiwe bajya nabo nabiwe urumva niwe yatumye bava kuri Bantu Boy niwe yasenyuye Bantu Boy ninde yasenyuye Bantu Boy DJ Pole yasenyuye Bantu Boy arabiyegereza donc bisigura aroma conflit igeze kuba ya Pole na Fizo zikia confirmation ntibamenya aho byavuye donc bisigura Pole niwe yazanye politique wajya bahungu abakura muri Bantu Boy arabakuza mu mutwe none uno muzi kumva Double J na Pole korashwana none si indirimbo yiwe indirimbo ya Pole none igiye indirimbo nambaye kwesi yiwe sije bakoranye na Chameleone niyo bakoranye na Chameleone ariko Double J aravuga yuko Chameleone yamubwiye yuko yabijya Chameleone arafise ivyo yovuga na Pole afise ivyo yovuga none ufata vyande nka wewe ufata vyande jewe no hagati kumbe kugira bahuze iki kandi umwe yavuga ko nashizemo umutayi mugabo mbe connaissance ya DJ Pole na Chameleone urayemeye ko bosha guhura ndayemera none DJ Pole yo connaissance yo kumushikana kwa Chameleone Chameleone umuririmbyi naje no shaka gufata nka kuhuza na Diamond mugabo gaca mugumana na contact mugabo ucufata uga yamujije n'uwundi kwanza ukabona kwanza akamaro kiwe n'inguvu ziwe bo ivyo navyo tosha kwinjiramwo ategwa amabuye nabiwe yego nikiya kintu ubona gikwiye gukorwa nkaho nk'umuririmbyi kumva yo kujya kumvikane DJ Pole yumviriza ujya umpeti namufatireho canke nagende ashireko n'ishavu arimenereyo oya niyumvirize Double J amumve nawe nyine n'umuririmbyi akeneye kuzamuka nashiremo inguvu Pole iyo bishitse umuririmbyi indirimbo yiwe bakayifuta kuri YouTube agira ingorane nyabaki mu gihe indirimbo yiwe itari kuri YouTube birashika kuko urabona Double J n'umuntu akurikirwa n'abantu benshi ari amafaranga amwe kubera baba bashizemo mu platform indirimbo bamaze kwishiramo n'inguvu nyinshi n'umutayi wagerageje urumva ari ibintu byinshi muri byahomba niyo agasaba indirimbo isubire ibandanye ikora akazi yego umuririmbyi numwe mu bantu novuga yuko bateza imbere igihugu cyane ariko muri kino gihe umwaka uraheze tutabonye wundi muririmbyi aja hejuru iyo bishitse umuririmbyi akakwiza umuriyoni w'amaviews kuri YouTube ariko usanga n'ibinyamakuru bikomeye cyane ntibimupostinze kuri wowe bihishinga baki mu Burundi niyo gihugu nabonye umuririmbyi akujije umuriyoni w'amaviews batabivuga cyane donc okay iyo kwanza no igihugu tubona yuko umuririmbyi nawe ukoze iyo yakora indirimbo ya bien ukabona indirimbo irafise akazozo sho gushika kure bakayirengagiza indirimbo ikagenda yitira amabuye yonyene igakweza umuriyoni mu meza ngaho cyangwa meza bija mu mwezi kumwe ugasanga abasapo ibinyamakuru biri ningane byinshi agapostingwa n'ibinyamakuru bibiri bisigura yuko umuziki wacu donc abajya abantu muvuga aba promoter ibiki ni bake bavuga ivyo babonye nibashobora kubaka inkuru kugira ngo umuririmbyi aduge ashike ku rwego rw'ejo aba promoter ni bake gute kandi mu gihe ari promoter benshi none ama television TV online razi mu Burundi ko ari ibihumbi n'ibindi izi TV online iyo zaba zafata amapage zabo muri vya gasola link indirimbo zigashira link wewe Isaac
Akesdan sinzi ko Landry promoter bamaze kumusubiza YouTube yiwe. Landry promoter. Bajya bose bagapostinga kuri nuze mu mapage zabo mu mbuga zanyu. Indirimbo niyo ku munsi yorara ku maviews angana. Yora ku maviews maremare. Unyibukije Landry promoter nashaka ndakubaza ikintu kimwe. Muri no minsi turabona umenga imigenderanire yiwawe nawe ntikiri nka kera. Byavuye kuki? Imigenderanire yiwawe nawe na Landry promoter. Yambu yego none tugira imigenderanire nyaba. Sakwana gusupport. Ai. Ana support iko nini? Anakupatia mavipindi nini? Wapi kabisa. Mimi bipindi Landry ari mu bantu je nadugije. Landry. Yeah. Twakoze emission ku agitangura ubu journalist. Bwa waka light. Twakoranye emission imwa izina. Ndibaza yuko nakajya karamazi. Arakawa ndakunda ukuntu agashimira. Yego. Niki kintu umuntu ubona yuko aba promoter bokongereza kumvuye kugira umuziki ubeho nkuko bishaka. Bavuge bacanira umuziki. Umuziki wacu no mwiza. Indirimbo zisohoka zigasohokana na vibe bakayizi bagazicanira. Ubu bare aba DJ. Bagacanira. Bakavuza indirimbo Diamond nayo sori indirimbo. Zikubitwe gake. Mugabo zige no. Muri kino gitora yuko umuziki Burundi kurakundwa cyane gusa. Ugenda mu club wewe. Urugendera ama club. Imiziki y'abarundi. Oya umubare bukoma ko murabujamo. Sasa si pare kuri mu mama mutwenze magera. Joka bare kuwaye. Sasa zingine ziko za movire. Simba napika imiziki y'abarundi. Apara. Rumba zige bavuza bazivuga nk'umenga bakwacishe mu masengesho. Mugabo zo wanze bagazereza umwanya. Kubita umuziki Burundi. Indra Eripo afise piano. Firma Boy afise piano. Kiriku afise indimbo iryoshe. Muze diwani nuko koko. Kuko tutokubita imiziki y'abarundi. Ukavuga ati uno munsi muri club. Na muziki wa Diamond mvuza na muziki w'umurimvye n'umwe wanzinza ko. Mubitero piano ziwacu tumvire uko abafana baje kunywa inzoga bazaki. Umuziki wacu utera imbere cyane kuko umuntu avuga ati iyi ni ndimbo yandi. Ari umuntu atoba azi Firma Boy. Muga turatomboye ku mutwenzi barafise na ekra. DJ akora mixara cishajya ama clip. Ujya ninde? Uburonse fans base. Zimwe wakuye hajya. Mugabo nibabibona. Yashaka kubita indirimbo gusa zigeza Niger. Abona yuko abantu ukigisha umurundi gukunda umuziki wanze. Ukamuiza ukamwereka yuko umuziki wacu udakwiye. Bazivuze zafisa makaliti. Je no mubarimvyi bakoze indirimbo yibihe. Ikirato ni indirimbo yibihe. Indirimbo twakoze yitwa sinzigera nkubabaza kandi nuzigera ugira ubwoba. Izo ndirimbo razizi wowe. Iyo ndimo ndayizi. Izo ni indirimbo bazimye amayigwe. Mugabo ni indirimbo umunsi azumvise nubu. Uratuza mu nzu uvati kweli. Ujya muri byo mwara muririmba na Orisen muri kino gihari he? Akora karaoke muri ville. Ego kandi ndashima nawe nyene nata ataboneka mu music cyane aboneka muri live music. Twakoranye na Orisen ubu ndibaza yatanguye muri label ya Wala se baravanye wafise label yiwe. Twatanguranye indirimbo benshi barayizi. Mwari mu ndimbo nizige kandi nuzigera ugira ubwoba izo razizi. Ndayizi cyane. Mwe mu ndimbo yavumye marana hari ko n'aba Black G. Black G yarayivye ayitubira twebwe. Cyo Black G yari afise izina. Bacha hacabamo conflict. Muri studio batangwa kuvuga yuko twari twe twivye. Bachavuga ko ari twe twivye. Ego. Firma Boy kana gushimire cyane. Merci za ndibage nizina Jazz Mema. Urumva ibiye byinshi. So guys, ubu n'umugenzi wanje. Dukoze vibe nawe ndaryoherwa. Nizere yuko abafana imbere iyi TV mugire subscribe cyane. Logs TV. Mumushigikire nawe nyene n'umuntu afise akazoza mu kazi kiwe. Support kandi arayikeneye. Yes, ukunzi ba Logs TV kuri mikoro makumwe na Jazz Mama Samba nyuma ya kamera ni Kibanomike mubana nyuma kana subscribe na comment turabakunda cyane. Bye bye.